Haleluya. Imana ishimwe. Subira rero mbarizo mugenzi ati wiyumva gute? Ati wiyumva gute? Mbega uriteguye? More? Namahoro. Kandi abasaye mu vyaguruke dusome ijambo ry'Imana. Nanje ndaciye bugufi imbere y'Imana, ndiyakiriye kandi ndihaye yambi. Twebwe muraramukanya mugabo rero birashika mukatwibagira. Kadusome ijambo ry'Imana. Zaburi 125. Psalm Zaburi 125 umurongo wa mbere. Zaburi 125 umurongo wa mbere gusa. Twahageze twese dusome. Handitse ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganyizwa, ariko wama ushimangiye gushitsa ibihe bidashira. Amen. Bashobora kuvyagira. Ejo nafashe umwanya ebana hari ibintu bitangaje. Ejo nafashe umwanya kugira ngo nitegurire ngo Imana inganirize imbarira ijambo rishasha ry'umuriro. Urabona madame yari afise ama programme yari afise, twari twicaye n'ahantu namaze gutegura yuko nza gutaha kare kugira ngo ndonke umwanya ukwiye wo kwakirikira Imana iri buvugane nanje. Izo programme turazijamwo, ndazivamwo, hama ndagenda rero ndataha nshitse mu nzu, abana ndabaramutsa tumurakina, hama fata umwanya wo kuja rero gusenga kugira ngo niteganye igishika n'umuriro ikirimana iri bunganirize gikomeye cyane gishasha. Ndababwire ntarashika kure. Nje kuvuga cyane nje nzanye igihe gishasha mu buzima bwawe. Kino gitondo ni gitondo kizanye igihe gishasha mu buzima bwawe. Reka surinye neza ku kintu ntarashika kure. Abakobwa n'imisore batararonka abafiance, je suis sérieux. Mwitege guhura. Oya tugende buke twumvikane. Abageze sindiko ndavuga copinage, ndiko ndavuga bamaze iminsi basenga, abumva yuko muri bo ari gihe cyabo kigeze. Kuko ivyo wumva haragira ahantu vyumva ukumva yuko hageze kuvyumva. Nico ico gihe abantu banyenevyo ndababwiye mucakirane ico gihe mucakire mu buzima bwanyu.
abari bamaze iminsi bari ku musego, abari bamaze iminsi bafise uwo mutwaro, igihe gishasha kirinjiye mu buzima bwanyu. Amen. Abona ba mbere, ndazanye igihe gishasha ku muntu yaramaze iminsi ari mu gihe kitamuryohera, umuntu yaramaze iminsi ari mu gihe kitamunezereza, yumva yuko Imana yomwereka urundi ruhande rutandukanye n'uru ruhande amaze iminsi arimo. Nawe nyine ndagufitiye iyo nkuru, haraje igihe gishasha ku buzima bwawe. Nzanye igihe gishasha ku muntu yaramaze iminsi akora ikintu kidafata, agwanisha kidatumbera, agerageza mu buryo bwose kidafata. Nzanye igihe gishasha, hari uwundi muryango Imana ikinguye ku buzima bwawe. Rero uyu munsi nta teme ihari. Wewe urushaka kwandika cyangwa wari wanditse ahantu hari teme cyo wandika ko ya yindi, vya bindi, nimba wandika vya bindi, nimba wandika cha kindi, wandika uko nyene. Amen. Amen. Rero ibintu bibagiye kubera iki? Kugira ngo mbandanye aho naringeze, nariko numva yuko nkeneye ko Imana inganiriza, imbwira ijambo ndi buganire n'abana bayo, kuko ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu ndababwire bana b'Imana, ijambo ry'Imana ni ikintu gihambaye kidahara mu buzima bwacu. Jewe ndafukama, ndafata umwanya, ndasenga, ndasoma Bibiliya, nta jambo ryaje, nta jambo ryaje. Haje jambo numva ari kumarimbarira ngo harahiriwe abantu banyizigiye, abantu bizigiye Imana. Cyo gituma nasomye ahantu mugo siyo teme nababariye, teme simvuze ngo abizigiye ihora, oya. Teme nazanye nuko hari igihe gishasha kije mu buzima bwacu. Imana shize kunyereka neza yuko ni bande bari nga ku munsi wa kane igihe nigisha, apana wa kane muri ko tasenze, uwundi wa kane uheze aho nigishije muri vuga ngo kwitega Imana. Amen. Nagomba ndababwire ngo numvise ndyohewe, numvise nezero. Kubera iki? Hari igihe Imana kuganiriza ukumva ikishaka kukubwira ngo sindi ko ndava muri kino gihe, kuko ndafise ikintu nshaka gutegura muri kino gihe, kandi iki gihe kizorangira iki kintu ndagikoze. Sinzi abantu bamaze iminsi bariko baradende bukigwa, sinzi abantu bamaze iminsi bumva umenga barambiwe no kwitega Imana. Ariko nagomba ndababwira ikintu kimwe, Imana yoyo iri kiritegurira kugenderera abantu bayiteze. Imana nishobora kugumiza igihe idafise impamvu ikizanye, nishobora kugumiza ikirere idafise impamvu, idafise ikintu gishakamo. Allo, Imana ishimwe. Twasomye ahantu bavuga ngo abantu bizigiye Imana bameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyeganyizwa. Nta kintu kimwe gishobora kubahindurira ingene bumva imbere y'Imana, nta kintu kimwe gishobora kubakuriraho icyo gihe. Mwana w'Imana uri hano, numva no kubwira ngo Imana wahamagaye iri kiraza mu vyawe. Imana warumaze igihe witege kubona yivanze mu vyawe. Ndabwira ikintu kimwe, igihe turiko turasenga nababwiye ngo ni wihiga icapo, ni wihiga icapo uyu mwanya udafise w'ikintu, ni wihiga icapo kindi ufise icyo kintu. Ni wihiga icapo, abakobwa n'imisore meje kuvuga, ni wihiga icapo uyu mwanya, wihe n'igicapo c'ikindi gihe nari ndiko ndavuga. Ni wihiga icapo mu buzima bwawe, ni wihiga icapo, ni wihiga icapo cha kindi wumva wifuze ko Imana yokora, ni ureme igicapo muri wewe ubona ukirimwo. Era ndabukira ikintu cyantangaje, Kafu Dieudonné message nanditse muri groupe urayibonye, ndiko nakubwira yuko Paris Saint-Germain izotwara Champions League
urambwira ngo je ntavyo nshaka ngo ntavyo ndyohewe sindabinezerewe. Ndabwira impamvu naguma ndavyumva muri jewe. Abantu baraba makuru Paris Saint-Germain yo yari yamaze gutegura ingeni zo celebre. Mwumva iki kintu mu Bufaransa yari yamaze gutegura ari ibintu bitangaje. Yari yamaze no gusaba uruhusha rw'ikibanza national aho aba atawundi muntu agenda gucelebra kuko niyo yari coupe ya mbere yabo mu buzima bwabo. Bana b'Imana sinzi abantu baraba ibintu vya sport na cyane cyane muri football. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka w'amateka gusa. Ama equipe ariko twara makupe na ama equipe tigeze yatwara ndabeshe. Amazi imyaka n'imyaka. Uyu mwaka wa 2025 ni umwaka w'umuco. Ni umwaka w'umuco. Kandi aho umuco uje umwiza uragenda. Nibukijwe n'aya makuru kubera iki? Kubera ndiko ndababwira ngo nimwire mu gicapo gishasha. Baragiye officiellement bataratwara coupe baragenda baravuga ngo ni muduhuru murumvi acte. Ahantu bagiye gucelebrira na ahantu ba celebrate ibintu vya independence. Match itaraba baravuga ngo turakeneye muduhuru husha kuko aha niyo tuzogaruka tuje guhimbaza. Abantu baravye match yejo yari mystique. Cyari ibintu bitanga nararyohewe. Sinkunda Paris Saint-Germain mugabo ndakunda amateka. Ndakunda umuntu yinjiye muri histoire nshasha. Biraryoshe gusumba umuntu amaze mu gihe ariko arayibona ivyo bintu. Naguma abo turi kubona kwanda barani je nifuza yuko itwara. Kuko ndumva uburemere bw'umuntu yakiri ikintu bwa mbere. Aranezerwa gusumba kuko babandi naho bari kugitwara ntibari kuryoherwa nkuko Paris Saint-Germain kiraryoherwa. Hari umukinya yavuze ngo turaza kuja muhira nitwataha ngo turanezerwa ngo ariko shaka guhanura abagenzi banje ntitumene ibintu. Umunezero nturenge ngo tumenagura ibintu kubera iki urumva ko ari ikintu kuri bo gishasha. Nico naje kuvuga ndi muri cyo kirere cyo kwakira ikintu gishasha ariko bwa mbere mu buzima ucakiriye wifuje ikintu kije ku yindi dimension. Woba warigeze no kwakira igisa nacyo mugabo ico ndiko ndavuga kije ku rundi rugezo. Kije ku rundi rugezo. Kije ku rundi rugezo. Amen. Amen. Barategura avuga ngo twebwe turasavye leta itwemerere nitwava mu Budagi tuzogaruka. Kandi iryo ni jambo ry'Imana. Aho muri Bibiliya avuga ngo tuzogaruka kuri uno musozi tuzanye ibimazi vy'ishimwe tuje kubwira Imana ngo waratugiriye neza. Waratugiriye neza. Iyo niyo ndiri mufitiye abantu muri kino gitondo bari hano. Hariho abantu bazogaruka kuri uno musozi. Umva buno mwenye ndiko ndakubwira urumva umenga ntavyubona. Ariko Imana ivuze ibihome biravaho inzira ikaboneka. Inzira ikaboneka. Inzira ikaboneka. Amen. Ndagusubiremo rero ni wireme mu gicapo. Ni wireme mu gicapo cy'ikintu wumva cyonezereza umutima wawe ugikiki. Ushobora kuraba umudamu wawe afisinda ukiye igicapo ukavuga ati uyu mwana ndamuteruye. Uyu mwana nico kintu ndiko ndavuga. Nico kintu ndiko ndavuga kiremereye umutima wawe udashobora kubona ahantu gishobora guca. Fata igicapo ubona ufise kintu gishasha mu bwire. Ugumbira ikintu gishasha mu biganza vyawe. Amen. 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 Ndumva hari indirimbo shasha. Hari indirimbo shasha. Hari indirimbo shasha. Hari indirimbo shasha. Wasetse ibihome henshi. Hari indirimbo shasha. Kandi ikintu gishasha kijaho gitandukanye n'ibindi. Iki urana iki kintu ndiko ndavuga ni cyaza kizoguhindura. Kizoguhindura kiguhindi discipline nshasha. Kubera iki kije ari nk'umugisha w'urugendo rwawe rusigaye. Amen. Amen.
Amen. Igitega naragumbiriye umuntu. Ngumbiriye umuntu ndumva muri jewe Imana imbwira ngo mubwire ngo ngiye kumukorera ikintu kurundi rugezo atari yiteze yuko yombona. Hama dusohotse amera nk'ugumbira n'abantu ndavyigumizamo mugabo muri jewe numva biguma bimbuza amahoro. Ngiye kubimubwira acakorora mosozi. Mwumva ingene Imana ni kuri kintu parazara. Nakugena abariye ni indirimbo jewe numvise. Ige ndirimbo numvise hari ikintu imbariye bivanye na message ndiko navuga. Imana nikora paraza. Imana ivugira ntifa kuvuga. Iyo Imana ivuze ibifise ikintu ivuze. Amen. Harahera umwanya ndamurindira. Ahejeje ndamwegera. Tubanza kwanza turaganira. Habaye agacerere atari niteze kuno mubwira ikintu mwene kuko ivyo ko turaganira ntawo vyari bihuriye nivyo nagira ndamubwira. Hama yumva ndamuhindurira ndamubwiye nti mese kanaka kuva tugumbirana Imana yambare ngo ndakubwira iki kintu. Witege kubona Imana ikuduza kurundi rugezo kandi avec précision muri domaine financier. Urabona ndamubwiye uko za nkuru tuko turavuga omenga ziratakaye acarahindukira abundi muntu nja mbona arahindutse aba nkukumenga hari ikintu kimusetse giwanye n'ikindi cyariko kiramuseka kitarico. Imana irakuzi. Imana irakuzi. Igihe rero navuga kubigiye ndirimbo nagomba ndababwira ikintu kimwe. Twebwe hari igihe bidushikira tukihenda. Kenshi turihenda ku buryo wiyibagiza yuko atari we wiremeye mu nda ya mama wawe. Naho wowe uri umugabo uribagira yuko ari Imana yagutoranije igushira mu nda ya mama wawe, irakuzigama ukiri uruzi izana inzara, izana amagufa, izana umushizi. Muri uwo mwanya wose siho wari uri. Nababwiye ngo mubwire mugenzi wawe ngo uri programme y'Imana, uri umugambi w'Imana. Nagomba ndababwire nta wundi muntu afise susi y'ubuzima bw'iwanje nk'Imana yanje. Nta wundi muntu arazwi ishinga no gutera imbere kwanje nk'Imana yanje. Nta wundi muntu azi ikintu cyose conezereza ubuzima bwanje nk'Imana yanje. Ivyo umaze kubimenya hariho ama etape amwe y'ubuzima urengera utaba utakicisanga urimo. Naravuze ku munsi wa kane ndavuga nti hari abana b'Imana sinzi ubuhinga bakoresha, ubuhinga bafise bukomeye cyane mu kudendebukirwa, mu gutakaza ivyizigiro. Uyu mwanya yumva umenga arashushe kandi arabona yuko ivy'Imana ayikeneye ko bibaye. Yasohoka vya bindi vyose ijambo ry'Imana ryamubwira akumva umenga ntabona aho bizoca. Reka ndababwira ikintu kimwe, ndababwira umutima fise kubaganiriza muri kino gitondo. Nabo tuza kwasoma ariko ntaje kuhavuga. Murazi amakuru ya Shadrach, Meshach na Abednego. Murayazi muri Danieli igice cya 3 kuva ku murongo wa 13 kumanuka gushika ku murongo wa 18. Shaka bashire kuri screen ndaza gusoma ahantu. Canke reka tubasome shira kuri screen. Danieli igice cya 3 kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 18. Shaka mukurikirana ahantu. Amakuru ari imbere musanzwe muyazi ingena meze.
ahavuga ngo nuko Nebukadineza ararakara, arashavura, arashungumigwa, umva ishavu ribumurengera. Avuga ko bafata Shadraka, Meshaki na Abudinego, nuko babazana imbere y'umwami. Nebukadineza atangura kubabaza ati, mbega Shadraka na Meshaki na Abudinego, mwabigize ibigirankana kudasaba imana zanje no kudasenga ico gishushanyo cy'izahabu nahagaritse? Nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na suponya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari vyiza. Ariko nimutagisenga muca muteregwa mu itanuro ry'umuriro uhinda. Mbega Imana, iri jambo rero ni ribi yavuze, iri ni ribi gose. Mbega Imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Manuka umviriza ahantu 16. Shadraka, Meshaki na Abudinego bishira umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. Urazi impamvu bamubwiye uko? Aba bamubwiye ngo ivyo uzanye, ivyo bintu uri kuratubwira, icyo gishushanyo uhagaritse ko dusenga, ntidufise irindi jambo twakubwira. Urazi impamvu batarindi jambo bafise bamubwira? Nuko bafise decision bamaze gufata mu buzima bwabo. Mwende majambo, muri decision bafashe mu buzima bwabo, nta kindi kintu coza, naho coba kimeze gute, coza kunyiganza ya decision bafashe. Baramaze kwemera yuko Imana ariyo Mana yaremye ijuru n'isi, niyo Mana ya Aburahamu na Isaka na Israeli, niyo Mana y'abasogokuruza babo bagendanye. Ivyo barabizi neza ko niyo Mana bakuze bumva, ni nayo Mana bazi. Rero igihe bafata iyo decision baravuze ngo naho hazoza nde, amen, naho hazoza iki, naho hazoza situation imeze gute. Reka ndababwira ikintu kimwe, umva ndababwira ikintu kimwe. Murabona abagabo iyi situation yabashize ko giturumbuka, kuko situation bari basanze barimo yari situation yo gutoneshwa. Bari abantu batonye, bari mu cyubahiro, babandi urabira kure. Bibiri ivuga mu ntango bagishika aha muri kino gihugu, barabatoranije abana bose bava mu nda y'ingoma, babatandukanya n'abandi. Mu yandi majambo, igihe cyose bari bamaze bari ngaha muri kino gihugu, bari abantu baba muri excellence. Mugabo bukeye birahinduka. Ariko icyo shimira Imana nuko vyahindutse, hari iyo decision bari bamaze gufata mu buzima bwabo. Hari ingingo, mbwirira mugenzi wawe, hari ingingo atagihe, atamuntu ashobora guhindura mu buzima bwacu. Hari kibanza atawundi muntu akigeramwo atari Imana ikigerereyemo. Hari ibindi bintu atawundi muntu yozana, hari izindi information zitemerewe kwinjira. Umviriza, ndi programme, ndi code, nta yindi code wo kwinjiza ishobora guhindura. Nta yandi makuru yoza agahindura makuru usanzwe mfise. Niyo mpamvu ndabasomeye hano, ni nawo mutima nshaka kumumva. Barabwira umwami ati, mwami, wari kuba wari uzi decision twafashe, ni wari gutakaza uwo mwanya wose tubwira ngo urasubiramo ngo bihagarike. No bihagarike icuri igihumbi. Decision y'iwacu twafashe irasumba ivyo hozana byose, naho imyaka yogenda ikurikirana. Decision nafashe naho hoza igihe kimeze gute, sinzohemukira Imana yanjye. Iyo ni ya mbere. Hama decision yindi nafashe nuko Imana yanjye ndabizi yuko itazompemukira. Amen, amen. Iki nicyo kintu
abantu basumbana muri ubu bwami. Nicyo kintu dusumbana. Hari abantu igihe kiza badafise decision bafashe mu buzima bwabo. Igihe cyose kiza kirabanyiganza wanka wemera. Ariko iyo gihuye n'umuntu yamaze gufata ingingo, arabizi neza ko naho hazoza kimeze gute, naramaze kwemerera Imana yuko ari izuba vyose muri vyose. Yabikiza kinyereka yuko Imana itariho, ndabizi ko Imana yanje ihari. Ndabizi ko Imana yanje ihari. Sindinda kwishura umugwanizi, ntacyo ndinda kumwishura. Sinkeneye niyo nyisho. Baramubwira ati ntiturinda, nta wundi twumva ibyo twakubwiye kuva umunsi mwadutoranya. Nivyahindutse, ni vya bindi nyene. Imvugo nari mfise cyagihe ni ya yindi nyene, simpindura. Ndizera Imana kandi ndizera yuko ishoboye. Amen. Baramubwira ngo ntiturinda kugira icyo tukubwira, naho usubira kandi ukagumurepeta. Kandi decision ya twafashe naho bihuriye n'icubahiro ufise, kuko iyo twafashe peu importe umuntu wese yoza ntiduhindura, kuko wo twemeye nta wundi muntu amusumba. Nagomba ndababwire bana b'Imana, nta yindi Imana muzokumva ishoboye ihambaye nk'Imana twizera. Ntayo nawe woyihemukira ejo uzogaruka, kuko nta yindi hari. Ntayo ushatse wofata ivyemezo mukagendana, nta yindi Imana uzobona. Ntayo vyiza numva no kubwira ngo ufate decision imwe rudende mu buzima bwawe yo kuyizigira no kwemera yuko aho uyo gucisha hose ihari. Urabona ubwoko bw'aba bantu muri iyi myaka yacu ni bake bameze uko. Munani imyaka twebwe turimo, abantu bafise uyu mutima mwe n'uyu ni bake. Hari n'uri ngaho umbaza ati waramaze gufata ingingo yo kugendana n'Imana, atazi ivyo yemeye. Nabariye umunsi twimikwa mu mazi menshi tukajayo, twari dufuye kubwo gufata ama decision yajanye n'ubu buzima. Niba mwarabatijwe mutazi icyo mwakoze, wemeye bakakwimika, wemeye yuko ufuye, wa wundi yahora akora ivyo agomba aradisparaître. Uza kuva mu mazi nuza kwemera icyagezo cya Kristo. Uza kuva mu mazi nugiye kubaho atakiciganza, ariko aganzwa n'uwamupfiriye. Nagomba ndababwire rero, wanka wemera uri programme, uri umugambi w'Imana. Imana yaraguteguye kera. Imana irabizi yuko etape yose uzogenda ugeramo irafise ivyo yaguteguriye. Uko igihe cyose kizogenda kiza mu buzima bwawe irafise ivyo yaguteguriye. Nimba ubona ikintu keneye muri umwanya kitarashika, izera Imana yuko gishobora gushika, kandi wizere Imana ko kizoshika. Amen. Imana siyo guhemukira, Imana siyo kurekura, Imana niyo kugumya umuntu akayifata. Nagomba kubwire ngo nta kindi kintu cy'agaciro, nta wundi muntu w'agaciro uzoshobora gufata mu buzima bwawe ngo guha agaciro atari Imana yonyine. Allo, babwira umwami aramubwira ngo twebwe twarahejeje, uje waratevye, nawe usubira mukarepeta. Urazi kubona abantu bose mu gihugu bose bafukamye bariko barasenga ikigwamana, abantu batatu gusa aribo bahagaze bonyene. Abo bantu bari baramaze kwitora, bari baramaze kwimenya, bari baramaze kumenya Imana bizere. Barabwira ati ntiturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. Mu bisanzwe bijya twakoze niyo nyinshi ibi watubariye. Twaguhaye nyinshi umugabo ntayo wabonye. Mwami Nebukadineza, nimba ubona tutafukamye inyishu yari ijya. Nimba tutafukamye twakweretse neza ko tudashobora gufukama. Manuka. Asangwa ariko bimeze. Umviriza rero abantu, umviriza abantu. Kuko wewe Nebukadineza usanze twebwe twarafashe decision. Mumviriza ahantu. Wewe uzanye decision yiwawe. Kuko nawe we turakubahirira decision yawe. Mumvira ahantu.
mu mwami Nebukadineza asangwa nawe umeze nkatwe mu gufata decision. Nimba decision yiwawe nawe idahinduka nk'iyi wacu, ni kwiri jambo aricyo bisobanura. Asangwa ariko bimeze, nimba nawe udahindura, Imana yacu. Muriko murumva urugero uyu muntu yaragezemwe mu kugendana n'Imana. Asangwa iki kintu ari ukugisa, asangwa narasenze kitavuyeho, ndiko ndagisengera ndabona kitava, asangwa ariko kimeze. Imana yanje, kuko sindiko ndagisengera Imana itakizi ko ndiko ndagisengera. Sindiko ndavuga ko Imana igikuraho ntabizi ko Imana ishaka kugikuraho. Nimba nasenze, mwumvise dimension yindi ragiyemo, nimba ndiko ndasenga hama ntikiriko kiravayo, Imana yoyo irazi gikurikira. Imana yacu dusavye ishobora kudukiza. Bariko baramwishura ngo niyihe Mana? Hari ijambo yarogose ngo ntayi, ngo Imana niyahe yo bakura mu maboko yanjye. Hari imwe yonyene, nta wundi, ni imwe rudende, yonyene ishobora gukuraho, ishobora guhindura ivyo umuntu atari yibwiye ko bishobora guhinduka mu buzima bwe. Irahari Imana yo mwijuru. Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure. Umviriza, bariko baramubwira ngo umusazi ntibaraja mu itanure, ntibarashikayo, mugabo bariko baramubwira yuko naho bo kwisanga bariyo, naho tuza kwisanga turiyo, hariya turiko turaja, naho nyene Imana irashobora kuhadukiriza. Nakujya kwa Aburahamu mu mutima we yaravuze ngo uyu mwana ninamutanga, Imana imbwiye ngo ndamutange, niyo yamumpaye. Rero nimba ariyo yamumpa, hari abantu muhemuka mukibagira yuko ivyo mufise navyo nyene ariyo yabibahaye, hama ukibwira yuko ivyo ufise bigiye, ubonye bigiye, Imana yayindi yabiguhaye idashobora kuguha ibirengeye cyane ivyo usanzwe ufise uwe. Amen. Imana irarengeye cyane aho twebwe twibaza. Imana iriyumvira, irapanga, irategura. Ura nk'umuntu mwanyandiko ndavuga, hari ibintu kirategura mu buzima bw'umuntu wese ari hano. Wewe uzofatwa n'umunezero, ururumbe, utwenge, unezegwe kubera wabishitsemo. Mugabo yoyo uno mwanyandiko ndavuga, yoyo irikira bitegura, yoyo irikira bitunganya, yoyo irikira bikora ku buryo ushobora guhaguruka ngaha ukisanga hari ikindi gihe wisanzemo hamukiyumvira Imana yabikoze ryari. Oya, Imana irazi kwiyumvira heza kudusumba twebwe. Imana irazi kwiyumvira iciza kudusumba twebwe. Naho twebwe hari igihe dushaka gufata ikintu tucyumireko, kandi vy'ukuri Imana ikirakira ikabona yuko atari ciza kuri twebwe. Twamara kubona yuko Imana yagikuyeho ikaduha icayo, hagaca hakurikira amasengesho yo kwihana. Umbabarire Mana. Asangwa Nebukadineza nawe decision yiwawe idahinduka, natwe iwacu nihinduka. Rero nimba bimeze uko, twagomba tukubwire ngo nujya muri ruvuze yuko havu dutamu, Imana twebwe tuzi mu buzima bwacu irashoboye no kudusanga muri uwo muriro. Mwandi majambo, dimension y'icyo ariko kirabagerageza yari iduze. Apana kwa kundi gusa kutumvira umwami. Oya, bari bamaze no gushika no kugigeragezo gihamba, aravuga ati no kuri cya kindi tutoronkera inyishu. Uko niko umuntu akijwe neza yibwira, uko niko umuntu agendana n'Imana yibwira, avuga ati aribwira muri cyo akavuga ati none bigeze ahantu nashobora kuronka inyishu vyogenda gute? Naho nyene nguma niteze Imana yanje, naho nyene nguma niteze Imana yanje. Amen. Imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi
ntiyobura kudukiza mu kuboko kwawe mugenzi. Mu bisanzwe iri ni sengesho rya mbere. Murabe ngene umuntu akuze mu mpemu afise dimension z'amasengesho zibiri. Abantu benshi bagendana n'Imana bafise dimension imwe, iyi imwe. Uraniyeje gusoma imwe yo kwitega yuko Imana yavigira ikintu. Yo kwitega kuko nasenze hari ikimana ikora. Oya. Umuntu agendana n'Imana neza, umuntu yamaze kumenya Imana neza mu buzima, arabizi neza yuko hari yindi dimension. Hari urundi ruhande. Hari uruhande rwa mbere rwo gutakambira Imana, rwo kuyihamagara. Umuntu akayihamagara yiteze yuko yavimutabara. Mugabo ukuze uzi Imana yiwe neza, arabizi neza yuko hariyo n'urundi ruhande rusigaye. Uru ruhande rukurikira. Shira umurongo wa 18. Uru ruhande nigo rugaragaza rero umuntu azi Imana yiwe. Umuntu kandi aha uhasomye, umuntu haravye ngaha, umuntu ari umwana mu kwizera ahaboneramo ubwoba. Ahabona umenga na hantu hateye ubwoba, na hantu ho guhemukirwa n'Imana. Imana kwitankijije, Imana kwitaserutse. Umuntu afite capacité ntoyi, maturité ntoyi, ahabona interpreta nkuko Imana yanse kuza. Oya. Ahubwo aha urabona ahantu tugeze avuga ngo ariko naho bitoba bityo uko nariko ndasenga, uko nari ndavyiteze, naho bitoba bityo, umenye mugenzi, umenye Satani, umenye iki gihe, umenye ibi bintu uri kurateza ubuzima bwanje ntibishobora guhindura decision nafashe ku Mana yawe. Ntibishobora guhindura decision nafashe ku Mana. Ko tutasaba Imana zawe cyangwa ngo dusenge icyo gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Bamubwiye bati Imana dusenga irashobora kudutabara kuko yamidutabara, ariko kandi hari igihe itazira mu gihe twari dukeneye. Icyo tuzi cyoco ihoriza iraza. Imana iraza. Icyo uzi ntakekeranya, iyo tuyihamagaye iraza. Mugabo aha iyi dimension ya kabiri irashobora kuza mu gihe jewe ntashaka. Irashobora kuza mu gihe jewe ntashaka. Jewe umubiri wanje wifuza, ikaza mu gihe kindi yo yishaka. Ariko icyo shimira Imana, no muri icyo gihe cyayo iziramo, nta kintu kimwe kiba kirapfa, nta kintu kimwe kiba kirononekara. Kuko nagomba nakubwira, Imana nticegwa mu buzima bwacu. Imana nticegwa. Imana nticegwa. Imana nticegwa. Imana nticegwa. Imana nticegwa. Imana nticegwa. Kubitarakora ivyo wumva ushaka kuri uno mwanya ntibisobanuye ko itazobikora. Menya neza yuko gusa Imana kwidacegwa. Imana nticegwa. Imana nticegwa. Imana ikintu cyose mu buzima bwacu igikora bivanye na objectif yayishaka, bivanye n'inyungu ikibonamo. Twebwe ari igihe dushaka ko Imana ikora ikintu kubera turiko tubonamo inyungu zacu gusa, turiko tubonamo ibintu byava bitunezereza gusa, turiko tubona umenga vya bindi dushaka, ivyo dushaka ivyo. Mugabo nagomba ndababwire, nta gitangaza na kibe mu buzima bwacu kidafise inyungu y'Imana. Gitekerezo gushika mu buzima bwacu kije kizanye inyungu yanje, kikazana n'inyungu y'Imana. Niko Imana ikora. Niko Imana ikora. Niko Imana ikora. Uwari kubaza Hana ingene yari karasaba, imyaka yamaze ari karasaba, yaguma asaba yuko Imana yokora ikintu, inyishu yo kwishura Penina gusa. Yaguma abwira Imana ati mpikintu kugira ngo nanje Penina abone. Mpikintu kugira ngo nanje Penina abone.
Penina abone yuko nanje novyara. Imana ntiyari muri ivyo. Ari Imana yari mu yindi nyishu. Inyishu izozimya Penina imyaka yose azobaho. Inyishu izotuma Penina n'abana biwe bibagiranwa. Petete Imana iyo Ana yagumarira ikamuha inyishu, yari kumuha inyishu ibayabaye. Inyishu ibayabaye. Yindi Imana iguha ataburemera ifise. Muramaze kubona ivyo bintu mu buzima bwacu. Ugasanga umwana w'Imana araririkira Imana Imana ikakimuha akakiruhiramo. Umunezero yuhoraho ntabwo uvanze n'umubabaro. Inyishu y'Imana igenda iduga iva mu bwiza ishika mu bundi bwiza. Nagomba nakubwira ngo iki Imana iguha ugenda ubona ingene kigenda kiba ciza uko umunsi witwa umunsi kigenda cibura kuba ciza. Ariko Imana yaguhaye ikintu gusa wafuye kuyisaba. Uyu munsi urakiraba ukavuga ati ndiko ndakiraba ejo kizohera, ejo kizohinduka. Ariko icyo yaguhaye mu gihe cyayo kigenda kigushingira intara. Amen. Amen. Bibiri ivuga ngo imaze kumuha Samuel ntiyamutebeje, yaciye avyara abahungu n'abakobwa. None ndababaza iyo Mana yari yaranse gukora icyo gihe, wibaza ko yari yaranse gukora iki? Imana ishobora gukora ikosa mu buzima bwacu. Irazi ikintu dukeneye ciza kurengera icyo tuko turasaba mu mwanya wacu mwiza. Amen. 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 Ego. Abo bantu rero bamaze kumenya Imana kuri urwo rugezo niho bantu babwira igihe cyo kiraba, igihe kibasugereje. Babwira ama circonstances reka bariko barabona adasa nayo bifuza. Umuntu akava mu masengesho yaramamaza iminsi yayasohoka ntabone inyinshi sha. Nanda babwira je imyaka maze mu gakiza hari ibihe maze kubona naho ntorinda gusenga shobora kuinterpreta mu buzima bwawe. Iyo ubonye umuntu avuye mu masengesho afise imitwaro miremereye mu mwanya akeneye ko Imana imwishura, hama Imana ntiyayishura. Imana ntiyishure, Imana ntitanga inyishu. None ndakubwire muri experience namaze kubura muri urugendo rw'agakiza, uyo muntu ndamwita umuhigwe. Uyo muntu ndamwita umuhigwe. Cyangwa umuntu azi imbere y'Imana akaririra ndakeneye iki kintu, Mana ndashaka iki kintu, nkeneye uyu muntu, mpuzana uyu muntu, akarira muri rya mwanya kumva yuko inkomezi zose ziheze, Imana ntigikore, Imana ikareka kugikora. Uyo muntu numuhigwe. Ndabwire numuhigwe kubera iki? Narabiciye mu ivyo bintu. Aho umuntu aririra ikintu Imana yo mukorera ubwo nyene ukagihamira, ukanibwira yuko umukozi w'Imana, Imana yumva ivyo bibwira. Ya ma verse yose ukayiyubakisha. Kuko ati Imana urabizi ko ndi umusavyi wawe, ntunyemere ko nkogwa n'isoni. Nagomba ndakubwire ntiyagira ikintu na kimwe kiba. Ndiko ndakubwira iki kintu pour le moment ari wowe ndiko ndabwira, urashobora kuba utabitahura. Ariko Imana imaze kuza mu gihe izenye cya kindi mu gihe yari ikeneye kukikuzaniramo, uratahura neza ikintu Imana ikoze. Uratahura neza ikintu Imana ikoze. Kandi ikintu nabonye nuko kiza kirengeye cyane cya kindi wasaba. Allo. Amen. Amen. Rero abantu bazi Imana bayizi kugeza kuri urwo rugezo. Bayizi kugeza kuri urwo rugezo. Eske murumva umutima ndiko ndababwira? Murumva umutima shaka kubapartager muri kino gitondo? Kugira inkomezi zo kumva yuko Imana yawe idahinduka pemporte ibihe ukuracamo, kandi ivyo yakubwiye ari vyo uzobona n'amaso yawe. Amen. Amen. Shirako uyu murongo wundi, shirako Habakuki igice cya 3 guhera ku murongo wa 17. Raba aya majambo nta hatandukanye najya duheje gusoma. Umenga umuntu n'umwe. Muriko urabona ingene abantu bagendana Imana kera bari baramaze guheza gufata ingingo mu buzima bwabo. Bari barahejeje kugira ngo babwire ibihe bazo kwisangamwe, naho mwoza twaramaze gufata ingingo yo kugendana n'Imana. Twaramaze gufata ingingo
yo kugendana n'Imana. Mwumvirize uyu muntu nawe, uyu ntabwo ari uwundi muntu, uyu n'uyu muntu nyene yanditse kino gitabo, umukozi w'Imana, umuprofete w'Imana. Uw'Imana iha message aja kubwira abandi, ariko mwumve nawe nyine ibihe yari asanzwe afise. Usomye kuva mu ntango umurongo wa mbere wonyene wa kino gice ukubwira yuko iyi passage yose ari ibihe vy'amaganya no kurira vya Habakuki. Hama ugaca kubwira rero usome ingene yaramerewe, hama acagira ahantu rero shaka ko je nawe dusoma uyu munsi. Twebwe rero turasoma hagusa, kenshi twama dusoma nga nagomba nakubwira ni abakozi b'Imana benshi muri Habakuki bama basoma nga iyo bakeneye gutanga ivyizigiro bose basoma nga. Mugabo inyuma ufashe kuva kuri 16 kuduga havuga ubuzima bwa Habakuki yari asanzwe abayemo ingene bwari bumeze. Aha rero ni hejuru yo kurengegwa. Aya majambo yavuze hejuru yo kurengegwa, hejuru yo kunanizwa, hejuru y'umururazi n'uburemere atawundi muntu yo muhindurira mu buzima. Niho yaciye agaruka aravuga aya majambo, aravuga ngo naho umusukoni utoshurika canke imizabibu ngugira ico yama, n'icimburo c'imyelayo kikabura, n'imirima ntiyere indya namba, n'umukuku. Mu yandi majambo yareka aravuga ekonomi yiwe yose, yareka aravuga vya bindi vyose umuntu yoshira ku mutima asanzwe afise. Nuko arabwira umuntu ari ngaha atunze, afise ama societe, afise ama entreprise. Uyo muntu ari ngaha nimba atararengera urugero avuga ngo naho ivyo mfise uno munsi vyose vyohera, vyose vyovaho, vyose vyohinduka, kuko ibihe bigenda bikura kurano. Abantu barabatunzi muri 2015, uyu munsi barahindutse. Hari ibihe biza mu buzima bwacu tutateguye, tutari tuzi ukuntu kuvyoba bigahindura. Ariko aba bantu ubwoko bw'aba bantu barabizi neza yuko mu kwizera Imana barasubira kandi bakaba batunzi. Arabizi neza yuko Imana yonyene niyo suruse idakama. Imana yonyene niyo yonyene ishobora kuvamo vya bindi vyose nari mfise. Aragera kugogora avuga ati naho ntuba ntunza amaremuruke n'amaremuruke arashobora kugenda. Ariko Imana irashobora kandi kuyazana imwe akongera kandi akabaho. Ibi nize bintu vyabaye kuri Yobu. Yarahomba no mu rugo. Hariko kwiherezo Imana irongera kandi namwereka neza yuko jewe nakuyeho, ni jewe kandi Imana ishobora kuzana. Amen. Amen. Nagomba nakubwire rero uri ngaha, Imana irashobora kugushiriraho ikintu kitari gisanzwe gihari. Imana ishobora kuzana ikintu utari witeze yuko coza, Imana ikagitereka. Bana b'Imana ni mwizera Imana, ni wizera Imana ku buryo n'ivyo utunze uno munsi bitoba bihari, yuko Imana yosigara ari ya mbere. Ego nimba ari izindi fondation washizeho, izo fondation numva no kubwira uzikureho, utangure kuri fondation nziza, bivyubakire ku Mana, vyubakire ku Mana, ku buryo ushobora kugera kuri langage uvuga nka Habakuki ngo naho nsanzwe ndumurimyi, fisi imirima, naroroye, fisi biki n'ibiki. Ivyo vyose naho bitoba nihabe hakigira n'inka mu ruhongore. 18 naho nyene jewe nzo none uyu mumuravye turiko turasoma, mukamuterura mukamujana muri Danieli na Shadraka Meshaki na Abedenego, mubona badasangiye langage. Naho hoziki nigishobora gufata ikibanza c'Imana. Kubera iki? Imana niyo nkomoko, muri yo harashobora kumviramo vya bindi vyose natakaje canke ntararonka. Abo ndiko ndabwira uyu mwanya
nta na kimwe mubona, ariko ejo Imana izobazanira ikintu mutari ko murabona uyu munsi, igitereke kugira ngo ibereke neza yuko ntimukwiye gushira umutima ku kindi kintu gusumba uko muwushira kuri jewe. Niyo message naje kubabwira, kura umutima ku kindi kintu cyose, umutima wawe uwushire ku Mana, umutima wawe uwushire ku Mana. Abantu bari abantu badasanzwe, babayeho mu bihe bitandukanye, mugabo bari basangiye ingingo, bari basangiye decision, bari basangiye ivyemezo. Imana yo tugirira ubuntu twese twicaye hano tugasangira decision, tugasangira objectif, tukumva yuko uko vyoba bimeze kose ata kintu cofata ikibanza c'Imana. Aba nibo Bibiliya yita abahizi bo kwizera, abantu bemeye bakumva yuko n'amagara yabo bo yarekura. Mugabo twebwe hariho umuntu arekura Imana kubw'isoni, apana no kumwica, ngo sinemera yuko nokogwa n'isoni. Sha utarakogwa n'isoni nturagendana n'Imana. Ego kuko Imana mugendanye hari ahantu igucisha, wanka wemerera hagucisha, wanka nagomba nakubwire ndanagukeburiramwe, nimba Imana itaraba base y'ubuzima bwawe, menya neza ko hari igihe uzokogwa n'isoni. Menya neza yuko icyo gihe kugira ngo mutangurane nayo hari ahantu itereza kugucisha kugira ikwemere kwereke neza yuko naho ushika ngaha jewe no hagukura, naho kwisanga ngaha jewe no guhindurira. Ego nico gituma Paulo yavuze ngo ndazi gusonza, ndazi no guhaga, muri ivyo vyose natwibanga. Amen. Imana igendana n'abantu bameze uko. Kandi rero ndakubwira, abantu bamaze kugira umutima mwene ubu niba abantu nta kintu kimwe kibanyiganza, nta gihe cyoza. Nk'ubu urabona hariyo abantu iyi periode y'amatora, woza n'ikibiri tukatsa yoca yaka, umva ararurumvye gushika ushobora kumubaza ati none nta Mana ugira mu buzima bwawe, nta Mana ufise ku buryo wibagira yuko Imana ishobora kukurinda, yamaze kukurinda. Kandi wamuraba Papa Jordi ararengeje n'imyaka y'umunona arayirengeje. Ko cyumubaza none izo ntambara zose warenganye, wazirenganye nanje arinda reka kuzengana, ninde yagufasha ukuboko? Bana b'Imana mwizigira Imana, mwizigira Imana yuko ishobora vyose mu buzima bwacu. Hama mugire determination, mugire icemezo. Aba bantu urabona abantu bafise icemezo, ni kubera ntahashize ntahavuze ajya kuri Bashadaki Meshaki na Abedinego, biraguye ko Imana idaseruka. Abantu bafise determination, Imana nishobora kwiyumanganya. Wowe wibwira yuko bataye mu kibazo, kumbe mu kibazo bari kumwe n'Imana. Wowe wibwira yuko aho bataye bagiye gufirayo, kumbe hahandi wowe wibwira ko bagiye uramuraba ukabura umenga gira denduke, nta denduka, nta hera, nta cika. Hajya ukubwira yuko bigira birangirire, usubira kandi kubona hagurutse kwimvira uyu muntu ni bwoko ki, ni bwoko Mana. Abantu bizigiye Imana ntibacika. Uramubona uyu munsi uvuga ati basha nahasenga byaranse, ntivyanse, biriko birire nuvera. Hari abandi maparametre Imana ikira parametra, hari ibindi Imana. Bana b'Imana igi ubona kidasa neza, mumenye neza agira habeyo remise reprise. Nta application nime batagira mise à jour. Muramaze kuva mu abantu burya application ikiraja muri mise à jour nayo ukoresha Papa Emmanuel, nazo urabona zigifise muri telefone yigusaba ngo turakeneye updating, ntuyikoresha n'ibikuda kuyikoresha kubera iki ishaka kuzana ama fonctionnalité mashasha. Nazo turiko turaca mu bihe bigoye, menye neza ko ari mise à jour. Yirangajura itahura, iyi mvugura yumva. Iyo ubona igihe kitameze neza,
bwira mugenzi uti ndi muri bariko baranya updatinga, bariko baranshyira, bariko baragira mise à jour. Nta application nimwe ushobora gukoresha iri muri mise à jour, ntibikunda mbaki irangize. Kandi irangije raba umuvuduko izanana. Izi zanye n'izindi parametre itari sanzwe ifise. Abasanzwe bakoresha ama parametre. Ego mbarira mugenzi wawe uracibuka yuko uri programme. Sinafuye kubikubwira. Uracavyibuka yuko uri programme. Kandi ni muri programme ukeneye mise à jour. Ntugahungerera Imana yirikira ashaka kuzana ibihe bishasha. Nagomba nababwire igihe kibi n'igihe cyiza hatereza kubaho igihe cyiza transit. Aho bibisanira. Nibishobora kuvangana. Oya, harabaho umwanya bibisanira. Uwo mwanya rero bibisanira ni wa mwanya twebwe tudatahura. Biba biriko biragira remise reprise. Umva, nta kintu kimwe ngaha munsi y'izuba kitazi yuko kitamaho. Naho yo bari gihe, naho yo bari bihe, naho yo bari bibazo, ikintu cyose cyo kunaniza kirabizi neza yuko kiri hano kubw'uno mwanya, mu wundi mwanya kitazoba gihari. N'izuba uyu mwanya riko riraka, rirabizi neza yuko uyu munsi hari umwanya ritaza kuza. Kugira ngo bikwemeze neza yuko atakintu na kimwe cyo kwamaho sofi ijambo ry'Imana Imana yavuze ku buzima bwawe. Ibihe vyose vyoza bicara kubera nk'imifunda mugabo nagomba nababwire processus mbi na processus nziza kugira ngo bihane. Hatereza gucaho ivurugu, hatereza gucaho ibintu datahura, hatereza gucaho agashuru kugira umenye neza yuko nigihe kigo gihe ikindi gihe. Bugira buce bugira gute? Burira cyane. Wowe uravye ko urabishije maso ukabona ko bwije cyane ubuze aha ntibuza guca. Oya, bwize cyane kubera bugira buce. Ibi ni ibintu by'Abisirayeli. Imana yababwiye ngo ejo muzojabuka Yorodani. Kugira Imana ibereke ko igihe cyose cy'igihe gitandukanye n'ikindi hari ikintu gihagarara kira kikweke mukure mumenye ibihe vy'Imana ku buzima bwanyu. Mumenye ingene nako ndabwira abantu ko ndababwira bari baramaze kumenya ingene Imana imeze, bari baramaze kumenya ingene Imana ikora, bari baramaze kubimenya. Iyo umuntu amaze kugera kuri urwo rwego ni wa wundi umubwira ngo mbe wewe ibihe urukura cyangwa ntavyuzi ndabizi, ariko wewe icyo utazi nuko utabizi ko ndabizi neza. Wowe wibwira yuko ubizi ariko jewe ndabizi neza, ndabizi neza. Ni wazohindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi, kandi umviriza iri jambo, kandi azompa kugendagenda, azompa kugendagenda kudutwe. Iyi misozi karavuga ntabwo ari ijya. Oya, ari nko bari kwandika ngo azompa guhagarara hejuru ya twa tubazo twanje twose nagenda cyane. Abihereje ko avuga mugabo yakubwiye ivya mbere yuko naho vyovaho bitokura Imana mu buzima bwiwe, naho vyovaho bitohindura Imana iciri mu buzima bwiwe. Ewe umaze gufata decision ingana gute mu buzima bwawe? Imana ifite ikibanza kingana gute mu buzima bwawe? Kuko ibi bintu nsomye ntabwo ari iby'umuntu afa kwatura, ni decision umuntu yafashe, ni decision, n'ingingo ngendegwako umuntu yamaze guhitamo mu buzima bwiwe. Bana b'Imana, ibintu byose mubona ngaha munsi y'izuba bigenda bihinduka, bigenda bihindagurika, kandi ibihe ducamwo bigenda bihinduka.
ariko ntuzukure mu buzima bwawe umuntu wenyine ari capable guhindura ibihe. Ntuzwe Imana ntize yigere ibura ikibanza cyo guhindurira ibintu mu buzima bwawe. Imana ntizobure piste mu buzima bwawe aho yaterisira kugira ngo ifate control y'ibindi bintu byose. Ivyo uri kuracamo bikunanize bikuremere, mugabo habe hari ikibanza bidashika, habe hari ahantu bidashobora gushika. Amen, 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 amen. Rero aya majambo yose nabariye kubera iki? Kugira ngo ntegure imitima yanyu ndababwira iki? Kugira ngo ndababwire ngo hariho Imana iri kiraza mu buzima bw'umuntu ayiteze. Hariho Imana, hariho akariri k'Imana iri kiraza. Hariho Imana iri kiraza gutunganya. Hariho Imana igiye izanye inyishu mu buzima bw'umuntu ayiteze. Hari Imana ije, hari Imana ije, hariho Imana ije, hariho Imana yimura imisozi ije, hariho Imana ihindura ama circonstance ije, hariho Imana itanga izina rishasha ije, hariho Imana izanye indirimbo shasha ije, hariho Imana izanye ibihe by'umunezero ije, hariho Imana. Naje kubategura mwitega Imana iri kiraza, mwitega Imana iri kiraza. Yesaya 50 umurongo wa 2. Ndabasabe mu vyaguruke dusoze. Yesaya 50 umurongo wa 2. Niryo jambo, ni naryo jambo rifuza yuko mwoshira kuri iyi message. Urabona conclusion ndagutekereye? Urabona indunduro y'aya majambo ndagutekereye? Ubu butumwa bwose navuze, uyu mwanya wose maze ndiko ndavuga, nawuvuze kubera iri murongo, kubera uyu murongo. Mbega aho naza niki cyatumye ntagira uwo ndahasanga, ngahamagara ntihagire witaba? Mbega ukuboko kwanje, nicyo kibazo numva shaka kutahana nawe kunumu. Mbega ukuboko kwanje kwabaye kugufi kunanigwe gucungura, canke se nta bubasha mfise bwo kurokora? Erigiyo nkankamiye ikiyaga ndagikamya, inzuzi ndazihindura aho Imana yarekirira tubasha bwayo, ndazihindura ubugaragwa. Amafi yo muri zo, amafi yari muri zo aranuka, kuko atamazi ariho, yatikijwe n'inyota. Nifuza rero gutahana uyu murongo. Mbega iyo igihe naza, jewe nizere yuko niyaza ihagusanga, kuko naje kubabwira Imana igirize, Imana igiriza n'ayandi disponibilité, ama disposition mu buzima bwanyu. Imana igirishireho, ikureho ivya kera izane bishasha. Amen. Muravyizere ivyo bintu bibabere nkuko mwizeye. Amen. Twunamika amaso yacu dusenge. Nawe ufata umwanya wo kwisengera. Cyane cyane Imana iguha imbaraga zo kuyitega, iguha imbaraga zo kuyitega.
Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Uhoraho Mana yacu, turagushimiye kino gitondo. Turagushimiye ingene uganirije ubugingo bwacu muri kino gitondo. Turagushimiye yuko Mana utuzi. Turagushimiye yuko utwitegereza ukabona uko tumeze nuko tumerewe. Ndagushimiye ku bwa rino jambo. Ndagushimiye ku bwa bino bihe Mana. Ibihe Mana uriko uradutegura kugira ngo twitegurire kugira neza kwawe ku buzima bwacu. Nkundira ndakubwire ngo ndagushimiye ayo marira uhanaguye. Ndagushimiye ako gahinda ukuyeho. Ndagushimiye iyo ngumba ivyaye. Ndagushimiye ayo mateka uhinduye mu buzima. Ndagushimiye iryo zina rishasha. Ndagushimiye iryo zina rishasha uhaye umwana wawe. Urakoze gitandara cyacu. Turagushimiye kino gitondo. Turagushimiye ko abantu bazomenya yuko wagendereye ubugingo bwacu. Mana, je nabanje turakwiteze. Je nabanje turakwiteze. Ishengero turakwiteze. Turakwiteze Mana. Ndagushimiye kuhinduye ibihe. Ndagushimiye kuhinduye amateka. Ndagushimiye kutanza indirimbo shasha. Ndagushimiye ko Mana. Oh, hallelujah. Cyubahiro cyose kibi cyawe. Ndagushimiye kubwa abana bawe. Washimye ko bumva uyu munsi ijambo ryawe. Mana, abo wari wateguye naba nyene. Kandi na wa wundi wari wantumye ko n'uyu nyene. Ndagushimiye ko nshoboje gutanga icyo wandungikanye. Shoboza umwana wawe kukwitega. Kuko ukuboko kwawe ni kwabaye kugufi gukunanirwe gutabara. Tugirige ubuntu uhadusange. Tugirige ubuntu duhure nawe. Hallelujah. Hallelujah. Urakoze mpemu yera. Urakoze kubwo ijambo ryawe uganirije ubugingo bwacu. Turatuye ngo bitubere nk'uko ijambo ryawe rivuze. Bitubere nk'uko ijambo ryawe rivuze. Bitubere nk'uko ijambo ryawe rivuze. Ndahezagiye abana bawe ngo bagirire neza. Abari badendebukiwe subira kandi ubambike inkomezi. Kuko abakwiteze bazokuba biyubura mu nkomezi nshasha. Ndagushimiye ibihe byiza bije mu buzima bwacu. Ndagushimiye iyo ntahe uhaye umwana wawe. Kandi ndizera neza yuko agiye kwisanga Mana mu bindi bihe bidasanzwe. Urakoze. Ndahezagiye ubwoko bwawe ngo bagire neza. Shigikira intambuko zabo. Ubahezagire basohoka. Ubahezagire binjira. Ubahezagire ku misozi. Ubahezagire mu biyaya. Nezereza imitima yabo. Ubagirire neza. Babone Imana y'agakiza kabo. Babone Imana bizeye. Gire neza ubwoko bwawe. Turasengeye Imana n'abariko baramanuka n'abazomanuka. Uzubazigame baze bashika mu mahoro. Bazanye intahe nshasha bakwiye. Gitega n'abari mu ngendo bose ubahezagire. N'abategeye gufata ingendo ubahezagire.
ingendo zabo Mana zibe mu mugisha urenze uwo bari biteze, zibe mu favere irenze iyo bari biteze. Ndagushimiye ko utanze indirimbo shasha, ndagushimiye ko utanze igihe gishasha. Urakoze, icyubahiro cyose kibi cyawe. Herekeza ubwoko bwawe, ubashigikire, ubagire neza. Ishimwe n'icyubahiro bibi byawe. Tugukomeye amashyi, tugushimira ineza yawe. Tugukomeye amashyi, tugushimira kugira neza kwawe. Urakoze, izina ryawe rishimwe, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishigwe hejuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu. Abana b'Imana twese dusemerere ngo amen.